Tell me you love me. Tell me you love me. Yo umunsi wa mbere utongoza umukobwa cyangwa umudemu nkuko mukunda kubivuga akajambo yakwishuye kavuga ngo iki? Yambwiye ati thanks. Kino cyongereza kikaba kikibaroka ukuntu ntibatahura ibyo bashatse kuririmba basubiriremwo babwire kano akajambo ariko arabwira no muntu canke ariko arakubwira mu kirundi kavuga ngo iki? Tell me nimbarira. Yeah. Kute ubwira umutewe wanaje ndagukunda akagumagiza uko. None bakibagira uko. Uchobwira uti mbarira. Yeah. Eka shaba ariko ntoba batipe ndabemera sana muca mivuga nakaju kiyoroheje gasanga yabikubari atari kubikubarira nka Jane mumenga je no mukanka bani mbarira. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Wengisha waomba namba wakanisumbua sumbua. Wengisha waomba namba wakanishua. Reka twongere tubaramutse moro Imana nshuti namwe bakunze ibiganiro twamatubashikiriza buri gihe buri kanya buri saa buri segonda buri munsi. Umenifanya umugambi ni wawo ni nukubazanira bishasha tukabazanira abantu bari ku kivi. Waweza kumpenda mtu. Aturashobora gukunda umuntu ukunze ugasanga nawe akunda ubundi cyangwa akundwa n'ubundi ivyo navyo bibaho. Pole abo vyashikiye. Ni Protector King nk'ibisanzwe kuri micro ni waje kuteramana namwe muri kino kiganiro cuno munsi. Nk'ibisanzwe murazi ko tugenda hirya no hino tukabazanira abatumira bagiye bakora ibikorwa bitandukanye na cyane cyane abakora ibikorwa byo kuririmba. Kitabu changu ni wewe. Tuzahirya tukabavangira tukabazana muri gospel ariko kandi ku rundi ruhande tukabazanira n'abakora profane kugira ngo abo mwumva aho bagejeje ibikorwa kuko bose n'abana b'igihugu kandi ni byiza ko bose tubashigikira tukabafata kumwe. Niwe usosa murazi neza yuko muri Tarisisi Hope Ministry TV tutavangura ugongo kunda azalani. Muri kino kiganiro sinza kwandisha nyene kuri mikoro igira kabariza kwa ndi kumwe n'umutumire mwamaze kumubona hano mujene w'ibogare babademo mukunda amabogari murampa mbone indirimbo nimwe mu ndirimbo ziwe yayise uyu hapa araza kuca mutwereka kumburengera yaca muzanye canke nuriya mbona hari yasinze nagendera ubwagwe bwa YouTube sanga afite indirimbo nyinshi inziza ariko kandi numva ko namuze tuye kuganira cyane cyane ku kintu kijanye n'urukundo. Ino ndirimbo ni amajambo meza y'urukundo n'abatipe bagenda bakandika neza indirimbo gasanga ikushira muri mudu nibwo wawuzuye ugwanko gasanga wakunze urukundo kwa cyunure TikTok bamwita Villason ndakuramutse. Murakoze meze neza. Meze fresh kabisa. Izina narivuze ko canke nari pirase wavuze byo kabisa. Mbana mwingine mtu. Felicitation kuri no ndirimbo. Thanks. Koko Jane namaze kuyikura mu ivyo nari ndayikeneyemo. Thanks sana kabisa. Nico gitumye ndayizana kugira ngo abandi nabo ariko aradukurikira bashoboye gutoramo nabo kumbure kuko harimo vyinshi baza kunguka hano. Reka tubirinde tubira. Asante sana. Kurundi ruhande Villason ninde ku muntu yo badukurikana ijyambere? So Villason ukunyene mu mubona. So ni Villason. Yego. Hama Villason akaba ali muri entertainment y'umuziki w'igihugu. Okay. No Murundi cyangwa no mu Tanzania kwino ino beat ino style twizere ko Harmonize ba Rayvanny ndetse nabandi ntovugira hano kuko ntibaranshorera. So Villason n'umurundi ntabwo ari mu Tanzania. Yeah. Ariko kuvuga igiswahili neza nk'uko waracitse muri kaminuza cyangwa n'ingabirano wavukanye. So nta kaminuza navyigiyemo kubera so igiswahili ni nkuko ushobora kuvuga ukaririmba icyongereza cyangwa ukaririmba igifaransa kubera ibintu byose turi mu bihugu bigenda bibivuga. Yeah.
avuka he nimba ari umwana gihugu c'u Burundi? So Villasoni avuka i Makamba, akaba ari muri komine Nyanzarake. Ya Nyanzarake yobawe vraiment. Nenda bese nkaba togahaya nano. Chenete. Hariya hirya ninda serukira intara mu muzika. Abone. Hariya abantu muramba wa Mukombotsi ba Big Fizzo ndetse turetse kwakira witwa amwita Zombie Boy. Ubundi ufise Villason n'abandi benshi bavuka mu ntara ya Makamba ariko kandi ni intara ifise abaririmbyi benshi ariko kandi n'izindi ntara zose zirafise abaririmbyi benshi ariko kandi nabo turabakeneye kugira ngo baze nabo babitubwire twe tuvuga bo twabonye ko bari ku kivi bariko barakora bakaba batagomba kubitumenyesha none twobivuga gute tutabizi twimenya gute nyene twatubwiye nuko Villason nabonye ufise indirimbo zitari nke hajya uribuka igihe watangura kuririmba wewe uracavyibuka kweli? igihe ntangura kuririmba nari nkiri ku ishuri. Ya mu mwaka wa ryari nimbuki wibuka? Nibuka ari 2015. Ya n'indirimbo ya mbere yinjira muri studio ibwo ikirasohoka. So 2015 ntabwo nagiye muri studio ariko byari vya bindi nyene vyaho nyene cyo guma wumva yuko ukora ikintu. Hama kuva 2015 ndagenda 2018 ndagenda muri studio icyo gihe ariko nabikora nka nyene numva narumva ko mpaye nkora umuziki ndabikunda ariko indirimbo rabizi kiriya gihe na Bujumbura ari ifise indundi niyo studio yariho vuga ati rikira ko umuziki fresh. Yeah Jana zeva mva gute kano kabiti kavugeje ko no kutoshaka karirimbirako Tiko ndamubona hariya rero inyuma ya kamera aho turi kumwe na Fistopel ni Willy Boy muramuzi ariko kandi akaba ariko aramenyereza n'uwitwa Metresse Kaboro aramenyerezwa canke aramumenyereza eje tumana ngo nababwira Genevieve nuriya nuko amasanamu mubonye yaho nyagaye mucemo bafata bari abahungu bari hari ntubona Okay, Villason tuje imbere muri kino kiganiro turamenye kubona kenshi abastar batangura umuziki ariko batanguye gutamba mu yandi makrebe canke mu yabandi mu yindi migwi itamba indirimbo z'abandi basani ivyo warabiciyemo canke wewe watangura iririmba ata yindi migwi wanje gutambamo? So Villasoni ntabwo yatanguye kuririmba ari muri makrebe. Villasoni yarasanzwe ari umuririmbyi aririmba gospel ariko mu nyuma birangira akoze umuziki ya haravye muri gospel nta kiriyo reka nsimbere muri profane. Ya tufise abandi bariko arapfa muri profane bavuga ati nta kiriyo reka tuje gutazira Imana. Ya vyose usanga bigenda bikabukanye. Birumvikana ko n'uburenganzira bwawe uri kiremwa muntu agukora ico yumva gukora ariho kidahungabanya umutekano. Ya sina mwingine wa kuacha kuva mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake uno munsi mu gisagara ca Bujumbura warimutse niho ugiye kumara imisi wa canke waje gutembera hanyuma wisubire hariya guteza imbere intara? So ni kuvuga muri kuva Makamba naje Bujumbura sinaje kubino naje nyine nk'uje vuga ati nakazi tu. Ya uri mu rugendo rw'akazi ne kubavyita. Ya okay riko rugenda neza ariko ya ndabishima. Okay tuvugane gato kuri no ndirimbo imbere yuko tuja ku yindi ndirimbo ikurikira. Indirimbo yitwa uyu hapa ariye so ni kuvuga mu jambo rimwe ni nka kujya ushobora kuririmba indirimbo nka gospel nk'abantu barimba gospel ashobora kuririmba ibintu bijyanye n'ubuzima ugasanga nturinze ku buzima bw'iwawe. Ya bavuze amajambo ngo ushobora gukunda umuntu ugasanga nawe akunda uwundi cyangwa akunzwe n'uwundi byaba byaragushikiye cyangwa wabibonye ku mubanyi wawe? Mu jambo rimwe novuga ati nimba je bitanshikiye hari umuntu byaba byarashikiye kuko urazi iyo dukora ibintu turaba hirya no hino urashobora gusanga nawe ngaho indirimbo ishobora gushikako. Arananyisha narinze ndayizana uko nanje yamaze fu akunze umuntu jansanga nawe akundanye n'uwundi birangira akundanye n'uwundi nanje nca nkunda uwundi bibi bintu by'ibindi satari sana. Okay, ni ibintu bibaho bishika mu kibano canke mu miryango ugasanga ukunze se wagukunde cavuze bish love and peace and love tugira ko tubaramutsa
ugasanga nawe aciye akunda uwundi ibyo nabyo birashika yeah. ariko iyi nkuru ntiyakubayeko Oya ntabwo je yambaye ko vrema iyo kuba ko wacu byifatamo gute ibyo bimbako kuko nako byifatamo kandi byifatamo kuko nta bundi buhinge iyo bicitse ibintu ravyihanganira uko nyene yeah. Bavyifatamo gutandukanya arabaca bagwana n'abaca bitora ubutungane wari ufata inzira iyihe muri izo zibi muri ico gihe ibintu bibaye nimba umukobwa ugiye kumurondera uramurondera tu nibisobanura yuko cugwana kuko urumva ni wagiye kumuresha so yakureheje agukunza aragukunda akwasara kwanga nyine uravyihanganira nyine tu yeah. Kubera ko aba star benshi mukunda kuririmba indirimbo zijanye n'urukundo hari ibindi byinshi byo kuririmba urukundo rwarabasinzikaje canke mwabonye aho rwasinzikaje ni kuvuga gituma umuntu akunda kuririmba urukundo en fait bivana n'ibintu biba vyeze muri ico gihe iyo heze ibigori tujya ibigori heze imyembati tukajya rw'imyembati yeah. Uranzinze ntaburanye Babonye ni Villason umuririmbyi asanzwe aturuka hariya mu ntara nziza ya Makamba muri komine Nyanzarake ni ku Muyange ni ku Muyange yeah. Nadeka sina mwingine wa kuacha ulezi napenda ni wewe hadithi kitabu changu ni wewe hadithi Mana biragoye kumenya ko umurundi kwera umengoro mu Tanzania hajya ni wasimbiyo kwisumamwe bimwe bakunda kuvuga ngo nciye hajya ngo kurondera ubuzima Tanzania ntabwo nagiye kurondera ubuzima ariko bivanye nuko en fait narahabaye n'umuryango ya bica byumvikana vraiment kunda azalani never seen kuvutanga uyu no muziki mu gihugu cy'u Burundi uno muziki umaze kuwukuramwo iki hari abavuga ati je ndafise imodoka ndafise n'inzu ndafise n'abana umaze kuguha abana canke imodoka canke inzu afete novuga ati muri byo byose nta afete urumva urugendo racariyo ndacyari mu rugendo nta kintu na kimwe ndabona ariko ndizeye yuko imbere ari heza yeah. Ni Villason uno munsi amaze gukora indirimbo zitari nke video ni zingahe audio ni zingahe video ni zibiri ama audio ni 5 kubera iki video ari nke audio zikaba ari nyinshi yeah, ni kuvuga mu jambo rimwe audio na video biri difference kuko video ni ikintu cyambere gitwara uburyo bwishi par rapport ya audio okay. Uno munsi umuntu ariko arakora indirimbo biratwara uburyo bwinshi uno munsi amafaranga ariko arafasha muri kino gikorwa avaye cyangwa uri muri bya bindi dukunze kumva bita management so Villason ntabwo ari muri management Villason abayo nka Villason nyene tu yeah. Man ibikorwa nk'ibi byose ata management muri kumwe yeah bibaho nyene tu uno munsi tuvuze ko ari ugomba kugwiza atunga nitwa twihenze mamwihenze kuko ari ibikibuze tu twagiye turonka ba star benshi bagiye bacano twaganira ibintu biriya kubijanye n'ibikorwa basanzwe bakora katubwira ibigende bagora nibiborohera uno munsi Villason mu gihugu aciwe mu kazi kiwe k'umuziki nike kintu cyo kimugora Villason ikintu cyambere kimugora en fait muri nani tuba turimo ni ibintu byinshi bitugora kuko urashobora kubushaka gukora indirimbo ariko ugasanga bujya buryo bisabwa yuko manza kurondera ugasanga uri kuriruka kugira ngo manze uronke bujya buryo ugasanga rero birativye mu mwanya wari ubishakiramwo si ubironkeyemo bigasaba kurindira ariko jero kono nza kuvuga nti kihabutse uburyo cimukoresha ububamfu ari gengiraho si biba byaze yeah. Ni Villason muri kino gihe ariko arakora cyane kugira ngo ashike kuki Villason akora cyane kugira ngo ashike kucyo yipfuza kuko cyambere cyoco umuziki tukora nka project ni project ukora kugira ngo yishiremwe abantu yeah. moyo wangu kwa kalai tuvuye ku ndirimbo uyu hapa wagaragaje ko dusigurira muri make cyo washatse kuvuga ko ari byakubaye ko canke ibyabaye ku bandi tanakubwira ni none je nanje bino bintu mpora nkunda kubibona utuje ni indirimbo Tell Me indirimbo nayo iri mu butumwa ubuwe Tell me ni kubwira umukunzi wawe akakubwira ko agukunda tu nkuko wamugenda gutongoza urumva ari ugenda kubwira umuntu ati vipi je numva nagukunze acha kubwira ngo merci
bya bindi nyene nawe cyuvyumva ukavuga ngo none ngumbwemera isi ngaho ngo vye kumbwira iki rero urumva ucumubwira ati tell me basi mbwira basi ya ni indirimbo isanzwe ifise n'amasanamu ya umuhinga yakoze n'amasanamu ninde ni Olianga ya gira kaca mu mubwiye man yaragukoreye umuti amasanamu ni meza cyane so Olianga ahari hose imani muhezagira abandanya akora kuko natwe turi inyuma nyene tu ya amasanamu ngira yarakutsimvye canke nibanga ntushobora kuvuga amafaranga no gito yatwaye so en fait buryo umuntu wese afise amaso yo kuraba arabona ati hano hantu vraiment umuntu yarakoze atakoze navuga ati vraiment ngaho arabronze nyene tu uno mwigeme ariko aragaragara muri no video wamukoye Bujumbura canke Buraya so namuvanye Bujumbura wamumenye gute ko ino mpano ayifise uko arakora ibikorwa ukabona yuko ari muri vyo atari bimwe vyo gukabakaba so ni kuvuga umuntu wese igiye kumutura icyumviro urashobora gusanga gutamba umuntu abizi ariko utagiye kumubaza ntushobora kumenya ko atamba ugira agapera gato kuri aya majambo ariko anyinjiza muri mudi y'urukundo ubona agerageje kwigobotoramo bikanga nta kibazo twagiye tell me you love me yo tell me you love me tell me you love me yo moyo wangu kwa kalai nakubali mabe drama mind always control I beg please my niwe mwana utuma mbapi ukangumiza muri vibe I feel okay mabu iyo ndi kumwe nawe tell me yo you love me tell me you love me yo tell me you love me yo tell me you love me aya mashina yiwawe vraiment amashina yiwawe umwana aririmba icongereza ukumva umenga yakivukiyemwo hari bene wacu canke bashiki bacu ariko rombereza ino ndirimbo rero kino congereza kikaba kikibaroka ukuntu ntibatahura ivyo bashatse kuririmba basubiriremwo babwire kano kajambo ariko arabwira uno muntu canke ariko arakubwira mu kirundi kavuga ngo iki tell me nimbarira ya kugira ubwire umuntu yewe naje ndagukunda akagumagiza uko abantu bakibagira uko ucubwira uti mbarira ariko shaba ariko batipe ndabemera sana muca mivuga n'akaju kiyoroheje gasanga yabikubariye atari kubikubarira nka Jane mumenga je no mukanga bani mbarira Tadufiriye kano karimbo gatanyuma tugaruke dusotsere ni wewe shaka ekana undi shaka niwe mwana utuma mba happy ukangumiza muri vibe I'm feel okay mabu iyo ndi kumwe nawe mu kwandika ino ndirimbo wisunze iki mu kwandika indirimbo nisunze kuri ivyo nyene kuko urashobora kugenda kubwira umuntu ati ndagukunda so nakakubwira ati merci so ariko ugasanga ijya merci nyene ari ubumva umengo ntunyuze kuko urumva hari gisanga uvuga guca ngomba kubwira ati ngo nukuri ngo je none ko mbwiye ngo ndagukunda nyene ngo ndaryohe ngo kuba bimbwiye niyo mpamvu mvuze merci nakavuga ati vraiment wapi umunsi wa mbere utongoza umukobwa cyangwa umudemu nkuko mukunda kubivuga akajambo yakwishuye kavuga ngo iki yambwiye ati thanks waronje kwimusaba nabira ngo termi canke yabivuze utanje kwimusaba kumbwira thanks ni bijyana mati ndagukunda rambuye wese ndagukunda kaca numero kanza kubira ngo termi kugira ngo mbe kamusaba ko bikubuka kwishura so en fait termi nari mubwiye bivanye nuko yaramagiye kunyishura thanks yarambwiye thanks ndavuga ati none thanks kweli byukuri ndayire kuko nyene yicane thanks nyene nawe yavyemeye ndavuga ati termi basi nyene tu mbwira basi mbwira kicu bivutse ko okay Villason mu gusozera kino kiganiro cyacu cuno munsi umuntu yiputse indirimbo zawe yo zisanga hehe canke
ni bimwe vya mpanimero yawe ndakurungikira so ibyo byari bya kera chake bluetooth nuguruye yo vraiment bivanye n'ukuntu umuntu nyine bari kwarakora nibaze yuko buri muntu wese yaramaze kumenya entertainment ubu aho tugize nta muntu umwe yovuga ngo ndukira kuri bluetooth aravuga ati izina ryawe basi ndakurabe so ni kuvuga ibikorwa byanje ubishaka ni kuri YouTube channel yanje wandika Villa Son hama umva wanditse Villa Son ukacubona ibikorwa vyanje umuntu abibonye ace umusaba kwaca college so ucisha kwa maso gusa kirengana ucisha kwa maso urumva ari nko kurorera mu telefone nyine ukavuga ati basi mpanda karabiri wawe ni kuvuga umuntu wese ndabahaye kaze kuri channel yanje ya Villa Son kugira subscribe like share comment basubiriremo iri tsina wakoresheje menga se iki kirundi ni V Amalason undi mutipe w'Inyanza yitwa Lafison nawe ndamuramutse abasha amazina muri akabo baheri n'unda yitwa Nason hariho Nason na Villa Son hakaba na tipe yitwa hari n'uwitwa Lafison hari Nason hari Villa Son turi kumwe hano hakaba na Lafison ko ndakeneye kumenya bano bahungu kintu bisunga mu guhuriza kuri son nakubali mapenzi ana uri boy juza ngaribu Wilson usozera kino kiganiro Villa Son no musore umuntu adukurikiranya ashobora kuvuga ati n'umuhungu ndamukeneye ndamushire mu bintu byanje biciye muri no muziki nanje no mubyaza umusaruro nanje nkamumenamwe umufungo kugira ejo akora ikindi gikorwa nk'umuntu yovuga ati agushigikire bidaciye ku rubuga rwa YouTube cyangwa Facebook cyangwa n'izindi mbuga musanzwe mukoresha yo bigenza gute nk'umuntu bwanshigikire bidaciye kuri urwo rubuga ashobora kundondera ku nimero yanjye tukaganira tu kuko urumva bose sibo bakoresha izo mbuga ashobora kuba akoresha Instagram ni Villa Son iyo Facebook nyene page ni Villa Son kuri page umuntu akwandikira mwishura canke uri muri bande y'ishuri ndwihetse bivana n'ubugamba abanzaniye ari umuntu ambwira ngo yambiriwe neza urumva ibyo Urumva ntuwo mukaba nuwavuze ati bana hari umugambi uri inoti nifuza ko dukora urumva muri project nta muntu ahanga nimero yawe ya telefone nimba atari banga washobora kuyitanga hano canke uvuga uti bazoce kuri izo mbuga abanyandigashe ndayibaha so nakubariye si bose baba bari gukoresha iyo ntuze kuvuga nimero naho aje nka wa undi ngo biri gute nawe nakauka nyine ariko aje ari project muravugana nyine natsatsa n'umugambi avuga ati ndagukeneye ico dukora mu hiyo nimero yanje 61 27 87 73 tandatu na rimwe 27 87 ama so 6 1 2 5 2 3 5 5 8 Itire kuri WhatsApp ni WhatsApp asante sana nuko Villa Son tugushimire kwa witavye ubutumire bwacu uno munsi thanks muragize neza nizere ko n'ikindi gihe nitwabakenera tuzobahamagara mukatwitaba turahari cyane gose asante sana reka atubashimire inshuti n'umwakoze muri kwakurikirana ibiganiro byacu kino kiganiro ntano kirangiriye ariko ibiganiro byacu biracabandanya no muririmbyi wacu na ugende kuri YouTube channel ye wandike Villa Son umuririmbyi ariko arakurikirana n'abantu barenga 1370 nabo abo bandutsa kubabona ni wajeyo nawe ndakurungitse genda ariko kandi ujuza kuri Transistor Ministry TV gire partage gire comment gire subscribe haba dushikira abaririmbyi biwacu dushikira impano z'igihugu mwakoze namwe kubana natwe n'iteka ridasanzwe kuba mwadukurikiranye tudusure duhure mukende igana izokurikirana ubutaha kuri micro mwari kumwe na Prote turakingiwe nk'ibisanzwe inyuma ya kamera yari Willy Boy Fistopere twese tukaba tubika ibano twiburiza amahoro y'Imana tuzosura no ubutaha bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen